Kaze kuri mwese mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacunga kuri nomonesha kuri ya channel yanyu Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho adafise ivumbi hadakoze amaguru hasi agaruka ku mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze mu biganiro byacu abatwumviriza kuri nomonesha kure ya channel yanyu Burundi News TV turi kwa gatanu kwigerekerezo rya gatatu ukwezi kwa mbere 2025 dore ingingo nkuru tujye kugarukaho kuri kino kiganiro cyacu kino mwanya. Leta y'u Burundi rero by'umwariko binyuze ku muvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati y'iterambere rusange ndetse n'umutekano by'umwariko yari n'umuvugizi ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi barasiguye yuko by'umwariko baburijemwo umugambi by'umwariko Ready Tabara yari fise wo kugaba ibitero muri uno mwaka dusozeye 2024 nkuko amakuru yoma aradusumira. Amakuru avuga ko leta y'u Burundi n'inzego zijejwe umutekano rero zaraburijemo ivyo bikorwa canga ivyo bitero aho bongeye kwagiriza igihugu c'ubanyi c'u Rwanda bavuga ko rero by'umwariko atabushobozi Ready Tabara ifise bwo gutegura ibitero biremereye cane ku buryo rero by'umwariko bishobora kuba byo kwibasira Uburundi nkuko byagenze mu nyuma yuko ibyabaye byasa n'ibyabaye isomo riremere cyane nga mu Burundi bigaca by'umwariko biratanga by'umwariko akazi karemere cyane ku basanzwe baracungera umutekano nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba ashimangira cyangwa agaragaza neza yuko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi leta ikomeza kugenda yagiriza u Rwanda guhera by'umwariko mu mwaka 2024 by'umwariko mu ntanguro zawo harabaye ibibazo biremereye cyane aho byatumye igihugu c'u Burundi gifasa icyemezo cyo kugara imipaka ndetse kwishika ubu ngubu tukadusozereye umwaka dufasha undi rero by'umwariko icyo kibazo kitorokemoka. Everson ndashimiye mu mbwigoro hameze yiwe canke mu majambo yiwe arakunze kwibasira igihugu c'ubanyi c'u Rwanda acyagiriza ibya bigiye bitandukanye. Icakora u Rwanda ruvuga ko rero by'umwariko atahuruhuye n'ibibazo biri imbere mu Burundi canga mu Burundi rukavuga ko kandi by'umwariko atanyungu gogira mu kugerageza guhungabanya umutekano w'u Burundi. Icyakora u Rwanda ahubwo n'ijyumunwa mu kwagiriza igihugu c'u Burundi kuba rero gikorana n'imihari igiye itandukanye by'umwariko irimo nka FDL ndetse na FRN isanzwe irakorera mu shamba rya Kibira. Hari amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya akomeza kugenda aradusumira mu gihe by'umwariko ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo urugamba rukomeje kuba urugamba by'umwariko mu ntara Kivu y'Amajyaruguru by'umwariko muri teritwari ya Hobero by'umwariko hakaba hari n'abarundi bamaze iminsi barasiga ubuzima. Rumonge sentare iyungururiza by'umwariko ya gisirikare yaraciriye ibihano bikomakomeye cyane abasirikare banze kuja gufasha ingwano FARDC mu kugwanya M23. Senara ya gisirikare yarasohoye ingingo kuri by'umwariko uwa mbere w'indwi turimo by'umwariko turiko turasozera ku rubanza rw'abasirikare b'abarundi banse kugwana by'umwariko hamwe na FARDC bagwanya ingabo za M23. Murazi ko hari abasoda b'abarundi rero by'umwariko babonye bariko barapfiranga ku butaka bwa Kongo by'umwariko n'imiryango yabo nticira bimenya canke ngo bimenyeshwe maze bafata ingingo yo kwemeza gutaha by'umwariko baravuga ko rero bazopfa bapfiriye mu gihugu cabo kugira ngo bajye gupfira ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi byarababaje by'umwariko abategetsi b'u Burundi ndetse by'umwariko bituma babona yuko rero igisoda c'u Burundi gisuzuguritse. Leta y'u Burundi yarihutiye by'umwariko kubashyira mu magereza ajya atandukanye bakaba ariko baracirwa imanza ziremere cyane. Hari imiryango igiye itandukanye ikomeza gusigura ko u Burundi bukomeza kwagiriza agateka kazina muntu. Kaze kuri mwese mutwumviriza muri mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye turabahaye ikaze mwese turabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ndabaye ikaze mwese abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika n'ahandi hose mwese turabahaye ikaze. Niba rugambye shenga hapsonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Sonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu uko tubandanya guca turabishyiraho muri rusange. Kaze kuri mwese rero amakuru tuyatangurire mu Burundi ahakomeje kugenda aravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye kubigendanye n'umutekano nkuko byoma bigaragara cange nkuko byoma biratangazwa. Mu Burundi harakomeje kugenda hagaragara by'umwariko
ibibazo biremereye cyane bigendanye n'umutekano. Icyakora gushika ubu ngubu rero by'umwihariko inzego zijejwe umutekano mu Burundi, haba umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano Pierre Nkurikiye, ndetse by'umwihariko n'umuvugizi w'ubushikiranganje by'umwihariko bwo kwivuna abanzi by'umwihariko Gaspard Baratuza, barashimangiye ko leta y'u Burundi yakoze iyo bwabaga mu gusozera umwaka neza abarundi bosozera mu mwidegembyo by'umwihariko, ndetse akaba atakintu na kimwe cyabakomye kigendanye n'umutekano muke cyane. Leta y'u Burundi yarashimangiye ko by'umwihariko yaburijemo ibitero biremereye cyane byari byabazwe ndetse byagombaga guhitana by'umwihariko abanyagihugu benshi, ndetse bavuga ko ibyo bitero byagombaga kwibasira amakambi ya gisirikare ngaha mu Burundi. Leta y'u Burundi yongeye kwagiriza umuhari wa Red Tabara, mu gihe Red Tabara by'umwihariko yakomeje kugenda iragaba ibitero biremereye cyane, ariko kandi kenshi ibi bitero bya Red Tabara bikaba bikomeza kugenda by'umwihariko bikaba bikomeza kugenda kenshi iyo bivuzwe, kenshi by'umwihariko haza habonekamo n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, aho bavuga ko icyo gihugu nacyo cyaba kigira uruhara ruremereye cyane by'umwihariko muri ivyo bitero, nkuko amakuru yoma aradusumira. Leta y'u Burundi ivuga ko by'umwihariko kandi uyu mwaka iwutanguye imipaka icyugawe, ndetse by'umwihariko imipaka kugeza ubu ngubu by'umwihariko igikomeje kugenda by'umwihariko inacungeyeho umutekano, aho leta y'u Burundi ivuga ko izoyugurura ari uko by'umwihariko baje gutora bamwe mu bagirizwa kugira uruhara mu kugerageza gukora ikudeta canke gutembagaza ubutegetsi bwo muri Petero Nkurunziza ngaha mu Burundi. Ibi kandi bibaye mu gihe hari ibitero bimwe na bimwe bitazibagirana byabaye mu Burundi muri uno mwaka dusozeye, nkuko amakuru yama aradushikira canke nkuko bigaragara. Hari igitero by'umwihariko cyabaye Burundi, igitero ci Bujumbura by'umwihariko, aho indongozi z'u Burundi zaratanze ibihuro by'ivyononekaye zisubira no kwagiriza u Rwanda. Ibyo ni byabaye muri 2024 twasozeye, inyuma y'igitero ca Grenade cyabaye by'umwihariko, nkuko amakuru yama aradusumira by'umwihariko cyo kwiyungururiza by'umwihariko mu gisagara c'ubudandazi ca Bujumbura. Indongozi z'u Burundi zaramenyesheje ko by'umwihariko icyo gihe hakomeretse abantu baharugwa muri 38, harimo rero 5 bababaye cyane. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yaramenyesheje ibyononekaye, yagirije nanone u Rwanda n'uwuzwi by'umwihariko cyane mu byo guharanira agateka kazina muntu by'umwihariko w'umurundi Pacifique Ninahazwe, kuba aribo rero bari inyuma y'ibyo bitero by'amagerenade muri iyo misi nyine. Pierre Nkurikiye yemeje kandi amakuru by'umwihariko yatanze ajyanye n'ibisasu byari byaratezwe mu byuma by'umwihariko by'umuyaga nkuba by'umwihariko, nkuko amakuru yama aradushikira. Itangazo ryaratangiwe mu nyubakwa yigendereza ku mugwa mukuru rero w'ubutunzi by'umwihariko, yavuze ko by'umwihariko 6 bikekwa ko ariho bafungiwe. Muri iyo minsi kandi inzego z'umutekano zarabonye namwebwe by'umwihariko mwarabiboneye by'umwihariko, twese twarabonye ibikorwa rero by'iterabwoba bikorwa cyane bijyanye no gutera amagerenade ndetse no kugerageza gusambura ibikoresho by'umuyaga nkuba. Niko rero Pierre Nkurikiye yabwiye abamenyesha makuru imbere yo kubandanya itangazo ryiwe nyirizina. Yaramenyesheje abantu baharugwa muri 38 aribo bakomeretse, harimo 5 babaye cyane. Umwe rero mu bitwaje iterabwoba yaraturikiye by'umwihariko gerenade mu rwisi rw'abantu bari barindiriye by'umwihariko imodoka kugira ngo by'umwihariko batahe, baca bakomereka by'umwihariko ubwo nyene 38, harimo rero 5 bababaye cyane. Abo bantu bose baraciye bajanwa kuvuzwa atawapfuye, niko rero by'umwihariko yatangaje. Pierre Nkurikiye kandi yaragarutse kandi ku kindi gitero cyahitanye umuntu umwe by'umwihariko kuri zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara c'ubutunzi ca Bujumbura. By'umwihariko uwo muvugizi w'ubushikiranganje bujejwe umutekano iterambere rusange by'umwihariko yaremeje kandi by'umwihariko amakuru by'umwihariko avuga ku biturika byashizwe ku byuma by'umuyaga nkuba, nkuko amakuru yabivugaga. U Rwanda ndetse na Pacifique Ninahazwe by'umwihariko bavugwa cyane by'umwihariko mu mpore ibihe byose muri rusange. Ku bwa Pierre Nkurikiye avuga ko ibyo avuga ari amatohoza by'umwihariko yakozwe n'inzego zifise ubuhinga mu gutohoza. Abo bakora by'umwihariko iterabwoba bahabwa inyigisho, ibikoresho n'ibigwanisho n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda, bigakogwa n'u Rwanda bagaca by'umwihariko barungikwa mu nyuma by'umwihariko mu mugwi w'iterabwoba Red Tabara
kugira ngo by'umwihariko bagere imbibe kugira ngo by'umwihariko begere imbibe z'u Burundi. Inyuma yaho baca binjira ku butaka bw'u Burundi barankigwa by'umwihariko bagahabwa indaro n'abantu bamwe bamwe by'umwihariko barakaba baranafashwe. Yabandanyije atanga ibyanjirire by'umwihariko ariko adatanze ibyemezo cane ngo yemere ko by'umwihariko abazwa ikibazo n'abamenyesha makuru. Uwakiriye uwa mbere by'umwihariko muri abo bitwaje iterabwoba mu gihe igipolisi cari giteguriye kumufata yarandikiye ubutumwa rero uwitwa Pacifique Ninahazwe aramubwira ati baramfashe rero by'umwihariko muzomvugire, murabona yuko by'umwihariko abandanya afasha ashigikira arungika abantu baza gukora ikibi ngaha mu Burundi. Afise amazu by'umwihariko bagasabwa n'indongozi z'u Burundi kumenya ibikorwa rero by'ukuri by'abapangiye, mu gihe upanze inzu by'umwihariko akoze ibikorwa rero by'iterabwoba umupangishije atatabaje abajejwe intwaro n'inzego z'umutekano azobyishyura imbere y'abakora amatohoza kandi azofatwa nk'uwo bifisemo rero uruhara. Niko rero Nkurikiye yaca aratera ubwoba abanyagihugu. Amakuru akomeza kugenda avuga ko by'umwihariko abapolisi barondera cane abantu bakiri bato bafashe benshi by'umwihariko baca babajana kubegeraniriza by'umwihariko kuri zone by'umwihariko babategetse kwicara ku kibuga c'umupira by'umwihariko w'amaboko, babatera ubwoba cane. Bavuga ko rero bagomba kumenya nimba rero bose banditse by'umwihariko mu makayi y'umuryango. Bamwe rero bamwe bararikuwe. Niko rero bamwe mu banyagihugu baciye baraganira by'umwihariko n'ikimenyesha makuru nga mu Burundi SOS Medias Burundi. Amasoko yacu ntiyashoboye kuduha ibiharuro nyezina by'abantu rero basigaye bafunzwe. Umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo rero bujejwe harimo rero umutekano azwi kugushirira ndetse no kwita imbere mu byo rero avuga ntacyo yavuze kuri abo bantu bahagaritswe cyo kimwe rero n'abahagaritswe by'umwihariko ku murongo wo kuri by'umwihariko wo kuri abo bagirizwa gukora ibyo bikorwa byose. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko ashimangira yuko by'umwihariko Burundi n'u Rwanda bikomeje kugenda birarebana ayingwe, nyamara igihugu cibanyi c'u Rwanda akaba ataruhare na rumwe rero kigira, ariko u Rwanda rwamye gwiyamiriza ibyo rero rwagirizwa nk'ibyo rero rukita ayo matangazo by'umwihariko y'abategetsi b'u Burundi ko ari ibinyoma. Ibyo by'umwihariko byanatangajwe n'abategetsi bamwe na bamwe by'umwihariko nk'umuvugizi wa guverinoma wungirije wa guverinoma y'u Rwanda by'umwihariko Mukurarinda ikegera cy'umuvugiji wa leta by'umwihariko y'u Rwanda yaraheruka by'umwihariko gusubira kubwira SOS Medias Burundi ati hari kubyo rero amashiramwe atandatu rero by'umwihariko adaranira ibyicaro bya politike mu Burundi aheruka kutwitwarira muri senare y'umuryango wa East African Community yitwarira u Rwanda. Pacifique Ninahazwe nawe nyine by'umwihariko yama iyamiriza ibyo leta y'u Burundi imwagiriza, akavuga ko ari ikoreshwa ry'inzego za leta cane igipolisi n'ubutungane. Mu nyuma y'ibibazo byose byibasiriye u Burundi cane mu mwaka uheze by'umwihariko, ibyo byose byaratumye leta y'u Burundi ivuga ko yakoze yo bwabaga kugira ngo ibashe guhangana n'ibikorwa bimwe na bimwe byagombaga gutuma by'umwihariko nga mu Burundi hongera kugaragara ibibazo by'iterabwoba. Gushika none rero by'umwihariko hari amakuru akomeza kugenda ashimangira ndetse anavuga ko imbere mu Burundi by'umwihariko n'ubundi umutekano mu ngubu uhagaze neza, hari inzego zigiye zitandukanye zikomeje gukora iyo bwabaga. Amakuru akomeza kugenda radusumira avuga ko rero by'umwihariko Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bwa hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano ndetse n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza barashimangiye ko leta y'u Burundi ikomeje gukorana ubwitange cane mu nzego zijejwe umutekano mu gukumira ibitero bimwe na bimwe bishobora kwibasira u Burundi. Mu gihe kandi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo urugamba rukomeje kugenda rukomeje kugenda ruravuza ubuhuha by'umwihariko hari abasoda bamwe na bamwe by'umwihariko bigaragara yuko by'umwihariko banze kugwana ku ruhande rwa FARDC baturutse nga mu Burundi bagafata ingingo yo kwisubirira mu Burundi bagaca barashyirwa mu mabohero. Ubu ngubu rero by'umwihariko barakomeje kugenda barahabwa ibihano biremereye cyane. Rumonge senare y'iyungururizo ya gisirikare yaraciriye ibihano bikomakomeye cyane abasirikare banse kujya gufasha intambara FARDC mu kurwanya M23 nk'uko amakuru yama aradushikira.
Senara ya gisirikare yarasohoye by'umwihariko ingingo kuri uyu wa mbere w'iyindwi turiko turasozera ku rubanza rw'abasirikare b'abarundi banze kugwana kumwe rero na FARDC barwanye by'umwihariko ingabo za M23. Bamwe rero mu bafungwa baraciriwe by'umwihariko ibihano bikomakomeye cyane by'umwihariko byo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Benshi muri bo by'umwihariko bazobwirizwa by'umwihariko gufungwa imyaka iri hagati y'ine na 10. Ihadabu ryagumye ari amadolari amajana 5 kuri bamwe, abandi riragabanywa by'umwihariko gushika ku madolari amajana 250. Abaciriwe urubanza barashinzwe by'umwihariko mu migwi itatu nyamukuru. Urutonde rwa mbere ruhuriza by'umwihariko hamwe rero abasirikare n'abakaprari basubijwe by'umwihariko mu Burundi bakoresheje indege, baraciriwe gufungwa imyaka ine umwe wese akanatanga ihadabu y'amadolari amajana 5 y'amanyamerika. Ubu bwa kabiri by'umwihariko hariho rero umugwi w'abakaprari by'umwihariko n'abasirikare n'ibisongerezi baraciriwe gufungwa imyaka 5 ndetse no kuriha ihadabu y'amahera by'umwihariko amajana 5 y'amadolari umwe wese by'umwihariko batahukanye barakuwe muri Nord Kivu ubuseruke bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gusika mu gisagara ca Bujumbura by'umwihariko bakoresheje indege. Nabo nyine umugwi wa gatatu ugizwe n'abasirikare b'abarundi nyine batahukanywe by'umwihariko bakoreshejwe ubwato. Aba barashinzwe by'umwihariko mu migwi ibiri mito abagize umugwi mutoya wa mbere baraciwe gufungwa imyaka 10. Abo ni mu mugwi mutoya wa kabiri, nabo rero baraciriwe gufungwa ubuzima bwabo bwose. Umusirikare umwe gusa niwe by'umwihariko yaciriwe gufungwa imyaka 3 by'umwihariko n'ihadabu y'amadolari amajana 5. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko tugeraho by'umwihariko nuko tutabashije kuronka igitigiri c'abasirikare bagize by'umwihariko mugwi umwe wose. Abasirikare amajana 272 bo mu gisirikare c'u Burundi barafungiwe by'umwihariko mu mabohero atatu ariyo Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi, Bururi ndetse na Rumonge mu manuko bushira rero uburengero bw'u Burundi. Ubu bari mu ibohero rero rya Murembwe by'umwihariko mu Rumonge, aho rero urubanza rw'iyungururizo rwa mbere rwabereye vuba cyane nk'uko amakuru y'amaradushikira. Ingabo z'u Burundi ziri mu ngwano yo kugwanya M23 mu ntambara by'umwihariko ya Nord Kivu by'umwihariko mu buseruko bwa Kongo, ziri kumwe n'ingabo za FARDC, ingabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'abagwanyi bashigikiwe by'umwihariko bashigikiwe n'ubutegetsi bwa Kongo ku rwego rwo gufashanya hagati y'ibihugu bibiri, leta y'u Burundi n'iya Kongo. Abanyamashiramwe rero benshi b'abarundi barakunda kwiyamiriza ukugira uruhare rero rw'igisirikare cacu mu ngwano itaduhagaritse by'umwihariko kandi by'umwihariko mu ntambara itaturaba. Ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye by'umwihariko umugabisha mukuru by'umwihariko w'ingabo asiguta ko by'umwihariko hari ko by'umwihariko hakorwa igikorwa rero co gutabara. Yemeza ko ari ibisanzwe ko abasirikare b'abarundi bicwa muri RDC Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kubera ko by'umwihariko babitereye ko umukono. M23 kandi no muhari wahoze rero ari uw'abagwanyi b'abatutsi wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera z'umwaka wa 2021 wagiriza ubutegetsi bwa Kongo ko rero butubahirije ibyo rero bwasezeranye by'umwihariko mu bijyanye no gushira mu nzego abagwanyi bawo. Abategetsi ba Kongo bemeza ko uwo mugwi by'umwihariko ufashwa n'u Rwanda, ibyo leta y'u Rwanda yamiriza ivuga ko atabihuriye n'ukuri. Amakuru akomeza kugenda aradushikira rero yemeza ko by'umwihariko impande zombi zikomeje gutana mu mitwe kugeza ubu ngubu, ariko agakuru keza nuko uyu muhari wa M23 ukomeje kugenda urigarurira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira avuga ko M23 by'umwihariko mu gusezera uno mwaka haba by'umwihariko haribonekeje by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye by'insinzi cyane, harimo kwigarurira ubutaka buremere cyane, kwigarurira parike y'igihugu ya Virunga ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye nga muri teritwari ya Hobero.
Bwana Bertrand Bisimwa by'umwihariko perezida w'umutwe wa M23 asigura yuko by'umwihariko uyu muhari ugifise intumbero yo gumiza guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Ni mu gihe kandi n'abandi basirikare babo bavuga yuko by'umwihariko badateze kuzosubira inyuma biteguye neza gukomeza guhangana na Perezida Tshisekedi. Ni mu gihe kandi Bwana Tshisekedi nawe yavuze yuko adateze na rimwe kuzoganira n'uyu muhari byanze bikunze, agasigura yuko by'umwihariko azokora ibishoboka byose igisubizo kikazabonekera mu ngwano. Icyakora amakuru yemezwa n'abari ku mirongo y'imbere ku rugamba avuga ko Kongo atabashobozi ifise ku mirongo y'imbere ku rugamba bwo tsinda M23. Dusubire mu masaha ari imbere.